sinzi nkamwe ariko je nibaza ibibazo misi yose ibibazo byinshi cyane tellement yuko sinshobora kubasangiza byose nahisemo ko tuganira ku bibazo bitatu ndavyibaza kubera chaque jour hama hariho inkuru nshasha ku bijanye na covid misi yose bamara dusurprendre tugende buke buke. Ikibazo ca mbere ni uwo mugera wavuye hehe. Turavye ivyo abahinga bavuga yuko uwo mugera wavuye Yuan mu kaguriro. Yuan ni mu Bushinwa ku bantu batabizi. Bagaca bongera bakatubwira yuko à travers ibipimo bagize bakatwereka yuko umugera wa coronavirus ufitaniye isano n'undi mugera wigeze gutera vers les années 2000 et 2003. Uwo mugera ukaba witwa SRAS. Turavye rero ivyo abahinga batwereka n'ivyo basigura bavuga yuko iyo migera ibiri yoba yavuye mu gahungarema. Mugabo ikintu ntashobora gutahura kandi n'abahinga nibaza yuko vyabaraniye gutahura ni ingene ingwara yova mu gahungarema ija ku muntu. Ni ibintu twese tugerageje kwiyumvira bisiga ubwenge. Mebo abahinga bamara abahinga baguma bagerageza. Baciye bagerageza badusigurira yuko biciye exemple ni ya covid biciye mu mapangola. Yuan bavuga yuko abahinga batubwira yuko abantu boba baragiye bakarya amapangola donc amaekaye ya pangola yuko umuntu yoba yarayariye and then akaba ariho yoba yarakuye covid. Mugabo nyene biguma bisiga ubwenge biragoye gutahura. N'ubu mbandanya niyumvira ibibazo biracari vyinshi. Mugabo ikibazo ca kabiri nimbe uwo mugera wa coronavirus ubangamira abandi. Tuzi yuko iyo ingwara iteye umuntu système immunitaire yiwe ikora abasoda kugira yigwanire soit de façon naturelle canke à l'aide d'imiti. Tukaba tuzi yuko umugera wa coronavirus ubangamira abantu bakuze. Donc abantu du 3e âge bafise ico no kwita les maladies chroniques, donc diabète, hypertension n'izindi. Ariko abahinga batubwira yuko uwo mugera wa coronavirus ubangamira n'abantu bakiri bato. Ivyo ni ibintu twese tubaza ati bigenda gute. Ni kubera yuko uwo mugera ntuha umwanya iyo uteye mu mubiri w'umuntu urajaniranya. Ntuha umwanya umubiri wo gukraya abo basoda hanyuma ngo wikingire. Nico gituma rero abahinga gushika ino saha nabone badatahura kuko n'imiti ihari pour le moment ntiri à 100% efficace. Baca bagerageza kubicisha mu mavaccin mugabo twese turazi yuko hariho amavaccin abantu batewe amavaccin mais par après bagasubira bagafatwa n'uwo mugera. Donc gushika ino saha biracari ibibazo. Ikibazo ca nyuma ni mbega uwo mugera wa coronavirus urafise igihe kiri précis uwoba uzirako. Abahinga baragerageje bo aho uwo mugera wa coronavirus watanguriye bararondera baca basanga ahantu hari température na humidité biri très élevée basanga niho contamination ya covid iri cane gose. Baca rero à la fin baza kudetermina yuko ego gushika aho bageze yuko uwo mugera wa coronavirus uri saisonnier gushika yaho bazotora vaccin iri efficace ku bantu bose.